ubwa mbere na mbere tumenyeshe abarundi bose na cane cane urwaruka ibijanye n'ingene amatora y'inama nkuru y'urwaruka yagenze mu gihugu c'Uburundi nk'uko abatari bake bashoboye kubikurikirana. Kuva runo urwego rujaho mu mwaka w'ibihumbi 2004 haragiye harabaho inzego zitandukanye, mbere turageraho izo nzego zitorwa zigashirwaho kugera zigakora ikiringo c'imyaka 4. Izo nzego rero muri kino gihe zikaba zari zimaze igihe zidatorwa, ari naco gituma twabonye yuko dukwiriye gushiramwo inguvu kugira ngo dushobore kuronka urwego rw'inama nkuru y'urwaruka rutowe na benerwo ariko rwaruka, duhereye kuva ku mutumba, mw'ikomine no mu ntara. Rero tukaba twagomba ubwa mbere na mbere ho dushimire urwo rwego twari twashinze ico gikorwa, kuba baragikoze neza bwira budasanzwe no mu bwenge buhambaye, kuko ntibabuze ivyo bahura nk'ingorane, ariko baragerageje guhangana navyo. Mugabo kandi tugafata kano kanya tukanakeza bashoboye kwizerwa kuva mu rwego rw'igihugu, mu ntara, mu makomine no gushika mu mitumba. Urwego rero rwaraye rutowe canke izi nzego zaraye zitowe zirafise ibikuru bikuru zitegerezwa kwisungana cane cane kugira ngo ibikorwa bajejwe n'ababatoye eka mbere n'igihugu bashobore kubirangura neza. Ubwa mbere na mbere bategerezwa kwihatira kwegeranya urwaruka barwigishe. Murabizi ko amahoro n'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacure. Ibi n'ibibazo bategerezwa kwihatira cane na cane cane kugira ngo muri biga biganiro bagiye kwama bariko baragiriranira n'urundi rwaruka gushika hariya ku mitumba, amahoro n'umutekano bize imbere. Ibijanye no gukundisha igihugu urwaruka, eka mbere n'ibijanye n'agateka ka zina muntu, biboneka ko mu gihugu cacu biriko birafata intumbero nziza. Dutegerezwa kubandanya ibijanye n'agateka ka zina muntu tuvyigisha urwaruka kugira ngo bizobe ubuzima bwacu. Turabasaba kandi kugira ngo bagerageze baserukire bimwe biboneka mu nzego zitandukanye, haba hano mu gihugu no hanze, baserukire urwaruka baruvugire. Mugabo kandi ivyo bakora byose babikore mu rupfasoni. Gatatu
turabasaba yuko bagerageza gufasha runo rwaruka kugira ngo rugerageze rumenye yuko leta nta kazi ifise ishobora guha urugwaruka rwose tubona muri kino gihugu c'Uburundi. Rero nibabafashe babigishe babereke ingene bashobora kwitunganiriza ubwabo akazi. Narirya leta yashizeho imfashanyo zitandukanye biciye muri ya programa ya PAEJ ibaha ingurane, eka na bije ya banki y'urwaruka ibafashe ikabaha ingurane kugira ngo urwaruka rushobore gushinga ubuzi kandi bashobore kwibeshaho. Hanyuma murabizi yuko kugira ngo abantu cane cane urwaruka rushobore gukoresha neza ayo mafaranga ari muri bije, ari muri ya programa ya PAEJ n'ahandi hirya no hino, urwaruka rusabwa yuko ruja hamwe rukagira amakoperative, rugahurira muri ya migwi mito mito. Ivyo navyo aba barongoye zino nzego barafise uruhara runini kugira ngo begere urwo rwaruka babafashe kugira ngo iyo mirwi mito mito bashobore kuyishinga bimeze neza. Mbere murabiza hari abantu ha murunturuntu abagize utugorane bashobore kubahuza no kubafasha gutorera inyishu bene utwo tugorane. Hejuru y'ivyo twagomba kandi tumenyeshe zino nzego zitowe yuko barafise ikindi gikorwa gihambaye cane. Barabizi neza kuko twarabibabariye, runo rwego rutegerezwa gukora rwisunza amategeko y'igihugu na cane cane ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Ivyo rero tukaba twagomba twerekane urongoye urwego rw'urwaruka mu gihugu c'u Burundi. Uwa mbere ariwe twita president ni Dr Ingabire Thierry. Uwa kabiri ari wamwungirije ni Igiraneza Aime. Uwa gatatu ariwe umunyamabanga ni Madame Gatoni Rosine Guilaine. Aba nibo barongoye urwego rw'ihuriro ry'urwaruka, urwego rw'igihugu. Nkaba rero ndabakengurukiye, Imana ibahezagire.